Ngizi stade 10 zitunze kandi zakira abantu benshi cyane muri Afrika, 10 za mbere muri Afrika yose. Okay, ukaba uri mushasha kuri ino channel ndagusaba ko ufyonda subscribe, like, share and comment. Okay, turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka gushika ku mwanya wa mbere. Okay, turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Amahoro Stadium. Amahoro Stadium iyo stade ikaba iri mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo stade ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 45. Iyo stade ikaba yasubiwemo mu mwaka wa 2024 kandi ikaba ariho yuguruwe n'ikigo cha FIFA kugira ize irakira inkino international. Turaja ku mwanya w'icenda. Mwanya w'icenda turasanga Paul Biya Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Cameroon, ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 60. Stade ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2021. Iyo stade kubera ubanga bwayo yakira abantu benshi, ikaba imaze imyaka igera kuri 5 yuguruwe n'ikigo ca FIFA. Turaja ku mwanya w'umunani. Mwanya w'umunani tuhasanga stade yitwa Abdoulaye Wade Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Senegal. Iyo stade ikaba yakira abantu barenga 50. Ikaba ifise parking nziza, ikaba ifise na tele yo hanze kwagaramo. Iyo stade ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2022 ariho ikigo FIFA cemerera ko coza kirakira inkino international. Turaja ku mwanya w'indwi. Mwanya w'indwi turasanga stade yitwa Alassane Ouattara Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Cote d'Ivoire, ikaba yakira abantu barenga ibihumbi 60. Iyo stade ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2022 ariho FIFA yemera yuko yoza irakira inkino za international. Ku mwanya wa gatandatu turasanga stade yitwa Benjamin Mkapa Stadium. Iyo stade ikaba iri mu gihugu ca Tanzania. Iyo stade ikaba yakira abantu barenga ibihumbi 60. Iyo stade ikaba yubakanye ubuhanga buhambaye cyane, ikaba ifise parking nziza cyane ahantu ho parika imodoka zitari nke. Iyo stade rero ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2007 akaba ariho bashyize ku mugaragaro n'ikigo ca FIFA kugira izirakira inkino zikomakomeye. Turaca ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga stade yitwa Stade Nelson Mandela. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Algeria. Iyo stade ikaba yakira abantu 40. Ushobora kwibaza ko yakira abantu bake, ariko iyo stade hejuru imeze neza, irasakaye. Nubwo yakira abo bantu bera ubuhanga bayubakanye, ikaba yatwaye imyaka myinshi, ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa kane turasanga Moshood Abiola National Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Nigeria, ikaba yakira abantu barenga ibihumbi 63,491. Iyo stade ikaba yubakanywe ubuhanga budasanzwe cyane, ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2003 n'ikigo ca FIFA. Iyo stade irarenze cyane. Iyo stade yubakanywe ubuhanga bwiza cyane ku buryo umufana wese aba aherereye adashobora kunyagirwa n'imvura. Turaja ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga stade yitwa Stade de Marrakech. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Maroc, ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2011. Ariko iyo stade baracabandanya bayikora n'ubu ko ifise imigambi yo gusanura iyo stade ikaba nini, uko bitegurira yuko bazohava bakira igikombe c'isi cy'umwaka wa 2030. Iyo stade muri iki gihe turimo ikaba yakira abantu barenga 45,000, ariko ni nziza cyane rwose byambaye birenze uko uvyibaza. Ku mwanya wa kabiri turasanga Cairo International Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca Egypt. Iyo stade ikaba yakira abantu barenga 75,000. Iyo stade ikaba yubatswe mu 1966, akaba ariho yuguruwe n'ikigo ca FIFA. Iyo stade ikaba yagiye irasanurwa buke buke utuntu kutundi. Iyo stade ikaba imaze imyaka 66. Turaja rero ku mwanya wa mbere turasanga FNB Stadium. Iyo stade ikaba iherereye mu gihugu ca South Africa, Africa du Sud, ikaba yakira abantu barenga 94,736. Iyo stade ikaba yuguruwe mu mwaka wa 1989, ikaba ariho yemererwa n'ikigo ca FIFA yuko izo zirakira inkino zitandukanye za international. Iyo stade ikaba yagiye asanurwa buke buke bivanye nuko yoba kera, ikaba yagiye asanurwa buke buke uko iravyo kubaza ko ari nashasha. Kandi iyo stade ikaba yarakiriye igikombe c'isi cyo mu mwaka wa 2014, kikaba ariho cabereye. Ndagusaba yuko ufyonda subscribe kugira tukomeze kubana ku bintu by'ubwenge nk'ibi, amakuru meza. Ukaba ufise nawe k'amakuru dugushakira, yandike muri commentaire, yari jewe barabara kuri ya channel yacu. Bye bye.